Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Mbanje kuramutsa mubwe mwese ukurikira iradio yanyu RPA ijwi ry'Abanyagihugu. Kaze mano makuru yo kuri no wa mbere igenekerezo rya 20 umwaka wa 2025. Sinabutse yuko RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukano amenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi zikurikira. Hatibonekeza ingware zijanye no kuyunguruza biturutse ku bukene bw'igitoro bwabaye ndanse bikabiruko mu gihe leta ibandanye yizeza abanyagihugu ariko ntihagire ikintu gihinduka. Urunani gubanya gateka kazina muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vikare ruriyamiriza itotezwa ribandanya gukorerwa impunzi z'abarundi mu makambi aherereye mu gihugu ca Tanzania, aho hari impunzi ziheruka gufatwa zikongera zigafatirwa na bimwe mu bikoresho. Murano makuru naho muraza kumviriza ubutumwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije imbonera kure z'umugambi FDD mu gihe bariko barifurizanya umwaka mwiza kuyu wa gatandatu mu mugambwe FDD. Mukanya inkuru mwimwe ukwayo. Ni bikino mvaga yemwe. Reka amakurani nagahinda gusa. Mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya mamiliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibaga icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Ndatahuye bayo. Ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorega umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa. Reka ano makuru tuyahere mu gisata kijanye n'imibano. Ingorane ijanye no kwiyunguruza ibandanya kuba akayobera bahinga mu ntara zitandukanye z'igihugu kubera ikena ry'igitoro. Ivyo kenshi bikabihungabanya imirimo imwe hamwe rero n'ingenzi zeza zigasiba ingendo ziba zatekanije gukora. Abunguruza abantu n'ibintu bashoboye kuronka igitoro gike kuri magendo bashinga ibiciro uko babishatse bakanarenza igitigiri c'abantu bemerewe gutwara. Ni nk'uko twateguriwe na Emmanuel Niyongeko.
mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu nka Kayanza, Muyinga na Ngozi amasitasiyo yose amaze igihe atagitora afise. Amashirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu nayo atari make yarahagaritse ibikorwa nk'uko bivugwa namwe mu masoko ya RPA muri izo ntara. Ishirahamwe rimwe gusa mu yunguruza abantu n'ibintu ryitwa Asante Yesu niryo riri ku kivi mu ntara ya Muyinga ngo rikanubahiriza mbere ibiciro. Abunguruza abantu bashoboye kuronka igitero gike kuri magendo ngo bashinga ibiciro uko babishatse bakanarenza igitigiri c'abantu bemerewe gutwara. Amasoko yacu muri izo ntara hamenyesha ko igicupa ca kinju c'iritiro n'igice kirimwo igitoro kiva mu gihugu ca Tanzania kigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40. Igiciro co kwiyunguruza Ngozi Bujumbura mu modoka ntonto taxi voiture bita Kagongo cavuye ku bihumbi 15 kija ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 40 na 50. Mu ntara ya Kayanza urugendo rwahora rurihwa ibihumbi 3 igiciro caraduze gushika ku bihumbi 10. RPA yakubitiye kandi no mu bumanuko bw'igihugu neza na neza mu ntara ya Rumonge. Icibonekeza nuko ata station nimwe ifise igitoro. Iyo habonetse icamagendo icupa rya kinju ripima litiro n'igice ririmwo igitoro rigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 35. Abanyagihugu batari bake ngo basigaye bikora ku makinga. Nk'akarorero bagakoresha amasaha 3 kuva mu Rumonge uja mu Minago canke kuva mu Rumonge baje Magara. Ibintu bikaba vyifashe uko nyene ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ikenari nyomoje ry'igitoro ngo rituma abanyagihugu baba ku mpera z'igisagara bavyuka agaturuturu kugira bagende n'amaguru berekeza mu gisagara hagati aho basanzwe barangurira imirimo yabo ya misi yose. Abaganiriye na radio RPA bakavuga ko batinya ko umunsi umwe bashobora kuzogwa mu vyara vy'abasuma. Arakoze Emmanuel Niyunge ko umuti w'ikena ry'igitoro gushika ubu uracari kure nk'ukwezi mu gihugu cy'u Burundi, naho abategetsi batandukanye batayengeshanije kwizeza ibitangaza abanyagihugu. Kugeza uyu munsi ibintu mu gisata cyo kwiyunguruza birushiriza kuba bibi. Ido nido na Warfare Kwizera bashaka tukigura kaci burya nta gitoro tukenye. Ingorane n'abantu batoba bintovyi ngabo Burundi nyene niyo ngorane. Mugabo twiko turabakenyura no twogira gute n'abajanja natwe urumva dutereza gukoresha umukenyuro turagwana kabisa turagwana kandi najanda abwire nibaza kuno munsi igitoro ca mbere kira ibyo byose bagipakurura twiguriye kuri rafine kandi naziko twafite ubwato butatu buri mu nzira. Uyo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho hari kwa 12 Myandagaro umwaka wa 2024 muri zone Musaga yari kabwira abanyagihugu ko hari amata agera kuri 3 y'igitoro cyariko kiraza mu Burundi gicishijwe mu kiyaga Tanganyika. Ariko inyuma yaho abanyagihugu bararindiriye kugeza n'iyi saha barabura nima gico gitoro. Imbere yaho gato mu mpera z'umwaka wa 2023 Marie Chantal Nijimbere aramutwe ubushikiranganje bw'ubudandaji we yari yiyemereye ko atagitoro kiri mu Burundi kubera ikena ry'amafaranga y'agaciro. Naho yahavuye yumvisha abarundi ko leta hari utwigorira kirakora ku buryo kuva mu ntango z'umwaka wa 2024 igitoro kiboneka. Naho nyene ivyo yavuze vyabaye amasigara cicaro kuko umwaka wari inzuhera igitoro ari nk'umugani i Burundi. Kena ry'igitoro hano mu gihugu cyacu Burundi rikunda kwibonekeza riva ahanini ku bukene bw'amafaranga mva makungu adakwiye. Ko yaba twari dufise amafaranga mva makungu kwiye adufasha kuja kwikenura mu bidandazo na cyane cyane igitoro tutiyimbure hano mu gihugu cyacu Burundi boguze co dukoresha ku mwaka wose canke amezi 6 tukagura n'ico tubika mu bigega by'inteka kazoza. Nivyo ntihazi gikwiye ariko nka leta hari utwigoro twinshi siko turakora kugira ngo dushobore kuronka igitoro gishobora kudusahiriza na cyane cyane muri no minsi mikuru ndetse no mu mezi ya mbere atangura umwaka wa 2024. Umushikiranganje mu byajejwe harimo amasoko ntanga nguvu nawe nyene ntiyasigaye inyuma. Nawe nyene niyagiye kure ya mugenzi we kuko yavuze ko ubukene bw'amafaranga mva makungu ariyo mvo y'ikena ry'igitoro. Na ariko yari yemeye ko igitoro kiza buke buke gushika n'ubico gike ntigishikira neza umunyagihugu. Ariko tumenye tugiye tukaraba amafaranga dukoresha kugira ngo turangure ico gitoro n'amafaranga mva makungu. Kindi twomenya umenye ko twigeze gufatirwa ibihano by'agasakisaki guhera 2015 aho bahagarika kuduha amafaranga mva makungu aza gufasha budget y'igihugu. Mwumve ko hari igice kinini cy'amafaranga yagiye. Nababwira ko mu minsi yahera twashobora kuranguza igitoro amafaranga ngana ni miliyoni 15 z'amadolari, ariko uyu munsi turi hejuru y'imiliyoni 30 z'amadolari. Mu vyumve na nubwo biruko rero leta ntacizakora kugira ngo ifashe abene igihugu baronke igitoro. Igitoro kiraboneka nubwo kiza gisanga bakinyotewe ari benshi cyane.
Inyuma y'iyo mihango yose rero izo ndongozi zagiye ziratanga ku muzo w'igitoro vyarangiye ikena ry'igitoro rimera nk'ingwara idakira kuko kugeza uyu munsi kikiri nk'umuzi wibuye naho leta yavuye ishirahamwe ryitwa Sopebu rishinzwe ibijanye no gutanga igitoro kugira gishikire bose abagendesha imiduga bavuga ko atacigeze gihinduka kuri ico kibazo c'igitoro kimaze igihe carabaye akumiro mu Burundi. RPA twahamagaye Inosagira uko ishaka aramutse ishirahamwe Sopebu ntaco yashimye kubivuga ko inyuma yo kumubwira ico tumukenereye. Twanarondeye umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye hamwe na Marie Chantal Nijimbere aramutse umushikiranganje bw'ubudandaji kugira babwire abarundi aho ivy'igitoro bigeze. Bose uko ari babiri nta numwe yigeze yitaba telefone yiwe. Arakoze na Walter Kwizera. Nayo mu gisata kijanye n'intwaro ibereye, umukenyezi w'umukuru w'igihugu niwe mu vy'ukuri nyene ishirahamwe Prestige ryeguriwe uburenganzira bwo kurangura igitoro cyose cinjira mu Burundi. Ivyo bikaba bigaragarira mu matohoza RPA yakoze ku bijanye n'amanyanga akorwa muri urwo rudandazwa rw'igitoro. Bob Rugurika aravuga bimwe mu bikuru vyerekana ko iryo shirahamwe ryegukira mu vy'ukuri. Angeline Ndayubaha. Iryo shirahamwe Prestige Investment ryaje mu Burundi ku ntwaro ya Ndayishimiye, niho ubona ryatangiye kuronka impusha z'akasakisaki, ukazibona umushikiranganje w'ubudandaji yandikishira hamwe ngo twashaka kugura uruhusha guko wasavye kushaka gukorera mu gisata mu cibitoro. Inyuma y'iminsi 30 ukabona urundi ruhusha ruvuye mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka buvuga ivyo nyene. Niho umuntu asigara nimvye ati none irishira hamwe rihabwa impusha n'abashikiranganje 3 4 5 nishira hamwe ridasanzwe. Hanyuma ikindi naco ayandi mashira hamwe yigenga y'abanyamahanga, mbere ushaka amashira hamwe yigenga y'abarundi haji Burundi akorana n'amabanki y'ubudandaji ico bita les banques commerciales. Mugabo iryo shira hamwe Prestige ryararengeje uburusho gushika naho rikorana ni banki nkuru y'igihugu. Ivyo bintu biza bihonyanga ubwigenge bw'ibanki nkuru, ico bita la souveraineté économique y'igihugu, la souveraineté de la banque nationale. Ikindi nuko iyo hageze ivy'iryo shira hamwe haterefona abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu, haterefona umukuru w'igihugu, haterefona umutambukanyi wiwe, haterefona utwara iperereza, haterefona chef de cabinet civil wo kwa president. Murumva uwo munyarwanda anaboneka gake mu bijanye n'ibikorwa vy'iryo shira hamwe. Rero usanga abarongoye inzego z'igihugu nibo bahagararira ishiramwe Prestige, nibo bagishuriza, nibo bavuga bati nyarutsa ibi bahibi. Urumva rero yuko twogita ko ritwagwa n'abategetsi, ariko twaramenye ko ari umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha asanzwe ariwe afata ingingo muri iryo shirahamwe. Bob Rugurika akabaza kuba umutumire wacu mu mpera zano makuru. RPA bandanya n'amakuru twateguriye. Leta y'u Burundi yategezwa kwiga uburyo bwiza ahava amafaranga mu ntumbero yo gutorera umuti urama ikibazo cikena ry'amafaranga y'agaciro cabaye ndanse mu gihugu. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parfeme. Kubwa Faustin Ndikumana yihweje uko ibintu vyifashe mu gihugu, u Burundi bwacakeneye cyane ifashanyo zituruka hanze zoza zuzuza igihengeri cy'amafaranga y'agaciro kibonekeza, gituma havuka n'ibindi bibazo bihanze igihugu muri kino gihe. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parfeme. Mu gihe igihugu kibaracugarirwa n'ibibazo c'amafaranga y'agaciro naco kigaca gitera ibindi bibazo igihugu kirimo, mw'ishirahamwe Parfeme twagira dutere icyumviro leta. Yego leta twarashinye kubona ishiraho ico bita stratégie nationale de la coopération, mugabo haracabuze ico bita plan opérationnel y'ingene amafaranga yoboneka, de mobilisation des ressources. Ico rero kica gifatira ku buryo bwose bushobora kwinjira mu gihugu bushobora kuva. Hari imfashanyo, hari ingurane, hari amahera bagwiza tunga. Ico cyose kirafise ico ukora kugira ukiyobo, kandi leta ikabanza karaba igihugu aho kigeze. Kuvuga ko Burundi butaba gikeneye imfashanyo sitabyibaza, ahubwo twagiye muri iyo ntumbera 2040-2060 buri igihugu kimaze kuba emergent, aho kiva kwitagikeneye imfashanyo. Mu bintu vya mbere ibihugu bija muri emergence bija muri ujya bintu migambi babirondera ubwa mbere, nuko ati igihugu cifashe giteye imbere ikigira kitaka imfashanyo. Bagushika uno munsi kuba ku Burundi butokenda imfashanyo sinovyibaza. Hanyuma rero bakaraba nabo bazitanga ari nk'izo banki nkuru y'isi yose, igituma amafaranga mwamwe adahera canke tukaroka amahera make. Koko gwiki ibintu byo bigende tworondera byo dufasha gute
kubera iki tutaronka ingurane fasiliba twokora iki amahera abagwiza atunga yo kwinjira gute ko namwe amahera abagwiza atunga nahaza hari byo leta ibanza kuba yakoze abagwiza atunga bo hanze ntibaza kukubakira byose umva rero hari ibintu by'ibikorwa remezo byinshi leta iba yakoze rero amafaranga ari karinjira benayo aza gusahiza n'amafaranga y'agaciro kuko ibyo gushora ibintu hanze nabyo nyine ni byiza ariko uravye balance commerciale y'u Burundi ingene imeze ikiri mu musi ya 10% uravye ibishoka hanze n'ibyo tugurira hanze sinibaza ko hari mu mezi 6 umwaka umwe ikibazo sorara giheze naho tuvuga iby'ubutarego ni byiza cyangwa biya bintu ushaka gushora hanze mugabo byafeza gusahirizwa kandi leta yogira iyo plan kuko uko iminsi igenda ihera no ku kibazo kibashobora kubana kitwugariza gusumba hama gasabisho bitaro bonne gestion yahari rero kuyatunganya neza mu muco ni banki nkuru y'igihugu igaha intumbera amabanki y'udandaji ngene imitereza kugenda ahandi ho bigumye uko bimeze tuzo mu kitwugariza haze n'ibindi birenge dusange igihugu ntigishobora kutiyugurura twashaka gutera kamo leta rero kuri ico kintu igikore nayo ingene irashobora kuronka imfashanyo yihuta kuko iby'ingurane birashaka kugorana ibyo byose leta ikica rikaraba cyangwa ingurane cyangwa iki icyose kidacihuta akaba yari Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parcelle mu kanya turabandanya n'amakuru tubateguriye mu gisata kijanye n'umutekano uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 5 bishwe mu ntara 3 muzigize Uburundi muri indwi twaraye dusozereye muri abo bantu bishwe 3 naho mu ntara ya Gitega Idonido na Emmanuel Ndayishimiye umupolisi yitwa Ndayize Jean Claude Batazira Ekra afise ipete rya Ajida Major yakorera muri PCR Police Speciale de l'Orage yarishwe n'abantu bataramenyekana ikiziga ciwe bagisanze mu muferege muri zone Buyenzi hafi y'ishure bita Etar mu gisagara ca Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu w'Imana uwo mupolisi ngo yari yiriwe ateramanye n'abandi muri bumwe mu bunwero buri muri zone bwiza muri indwi twaraye dusozereye kandi uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu 3 bishwe mu ntara ya Gitega bose hamwe bishwe ku munsi wa 4 uwa mbere n'uwitwa Desire Kwizerimana w'imyaka 40 yapfiriye ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega inyuma yaho akubiswe n'abasirikare babiri igihe bari basubiye inyuma baja mu ikambi bakorera y'amajana 211 aho ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi umwe muri abo basirikare yarahagariswe n'igipolisi uwa kabiri yishwe mu ntara ya Gitega yitwa Fabrice Niyongabo w'imyaka 30 yapfiriye mu gashoka komine Bukirasazi inyuma yaho akubiswe n'imbonerakure zimwagiriza ubusuma bw'ingurube ku mutumba Kibuye uherereye aho muri komine ya Bukirasazi uwa gatatu uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe mu ntara ya Gitega yarasanzwe yunguruza abantu ku ipikipiki yishwe akubaguwe n'abapolisi igihe bashaka kumwaka ipikipiki yiwe muri quartier Shatanya hafi y'isoko nkuru y'intara ya Gitega akaba yapfuye ajanwe kwa muganga uwanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Ngozi n'umunyeshure yitwa Nkezayimana Desire yapfuye ku munsi wa mbere w'indwi heze inyuma yuko yari yaraye acumiswe imbugita n'imbonerakure zine zimusanze aho yarasanzwe aba ku mutumba runini zone Kananira muri komine Tangara akaba yacikanye ashikanwe kwa muganga babiri muri izo mbonerakure barafashwe n'igipolisi arakoze na Emmanuel Ndayishimiye tubananize amakuru twateguriye mu gisata kijanye na politike nabwiye mu ntango zano makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi amesha ko igihugu gitegerezwa kuremamwo uruvyaro rushasha rugizwe n'imbonerakure iziriho nazo ubu akaba zigabisha kuko ngo zifise abavyeyi babi ivyo yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu gihe mu bugambwe CNDD FDD bariko arifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2025 ibirori bikaba vyabereye kuri stade Ingoma iherereye mu ntara ya Gitega Evariste Ndayishimiye yaragabishije kandi abantu bavutse mu mwaka w'1975 ngo hamwe batokwigengesera nta gisivya bazogwa mu kinogo nafashe ingingo y'uko dutegereza kurema urubyaro rushasha nimbonera kure mugabe na mwese mufise basobana
n'abantu babigishiriza muri salo kimwe nakure mugabe mutangure mwimenye mukore muzi ko muri urubyaro rushasha twebwe kora iparangani ndaraharuye ndasanga wavutse 75 bagatangira afata ubutegetsi mu 1993 afite imyaka 18 n'ubundi afite gare n'ubundi afite gare wavutse 75 afite 50 umuntu azi yuko yavutse 75 utagaje urava mu kinogo ntazisi kuko wavutse imbere ya 75 ahera n'umuronde nta cyitegererezo mufite ndababwije ukuri natewe n'imwamwumva mvuga ukuri ntabaze ntari indyarya ndetse natagacanye nabo ndakigiraho icyo muze ndagikundira kugeza murazi ninabaze ntari indyarya je narigeze no kubabwira aho tugendanira jewe nikontorerwa n'umwegasi w'uburundi kuko je sinigeze abarundi ndi umurundi w'umurundi mugabo imigenzo y'abarundi n'uno munsi urubyaro je sinigeze ndakontorera icyuma kameze nk'abandi barundi je nishima kabisa je tumeze nk'abarundi bo mu rubyaro rwabo. tubaganize amakuru twateguriye muyavugwa mu mpunzi z'abarundi. Ugufunga impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Nyarugusu iherereye mu gihugu cya Tanzania zishika kuri 10, ivyuma bitari bike by'ubuhinga bwa none harimo n'amashini nyabwonko bigafatwa bikozwe n'igipolisi ku munsi wa kabiri w'indwi iheze, biri mu rukurikirane rwo kuzimerera nabi kugira ngo ziyomore zitahe mu Burundi. Ibishikirizwa na Jean Bosco Vyizigiro, umuvugizi w'urunani rw'ahanira agati y'akazina muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar. Urwo runani rukaba rutera kamo leta ya Tanzania ko yo kubahiriza amategeko agenga impunzi ireke kuzihohotera. Kuri twebwe nka CBDH Vicar, iyo ngendo iragayitse, iteye isoni, biri muri rwa rukurikirane rwo gushaka kubabuza epfo na ruguru ngo bikunde biyomore batahe. Mu minsi ishize twavuga kubabuzwa kudandaza canke iyindi mirimo ituma babaho, ariko nibi kuri banyene kubikora byari bimeze nk'ubudandwa zobazanira inyungu. Uku rero nta kindi bigamije, ku bwacu ni inzira bamwe mu bategetsi b'izo kambi z'impunzi baguma gukoresha itagaragaza ko bari kubirukana ariko kuri muti. None bigamije iki? Bigamije kubwira izo mpunzi ngo muziyirukana mwebwe nyene, ariko bari inyuma yavyo babafatiye amaboko imugongo. Mutakamu twatera leta ya Tanzania nakahe ni kakandi nyene. Leta ya Tanzania yasinye amasezerano mpuzamakungu ya Geneve yo mu 1951 yo gufatanya na hasere kwakira impunzi cyaje kuzitaho aho bishoboka. Nivyo bari ku butaka bwabo, ariko hari amasezerano abagenga mpuzamakungu. Turongera rero kubwira leta ya Tanzania ko ivyo iri kirakora byose ubuho biranababaje. Mu minsi ishize nayo yasohoye itangazo kwitazotuma hari impunzi n'imwe yirukana, ariko iyo ukora ikintu gitandukanye n'icyo wavuze nta kindi kiba gisigaye atari ko abantu bahuza ibyo ukora n'ibyo uvuga, tukemera kuvuga kwibesha. Mu inshuro nyinshi twagiye tubigaragaza. Twumva rero yoreka impunzi zikabaho muri ubwo buzima, na cyane ko no mu byo tugenda tubona n'abasanzwe bazifasha batakibishoboye zigomba kwigwanaho kugira ngo zibeho. Nireke guhohotera impunzi. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe umutumire kuri RPA. Umesha makuru Bob Rugurika akabaza kwishura ku bibazo bya mugenzi wacu Josiane Muzaneza kubijanye n'ubusuma buriko bukogwa mu bidandazwa ry'igitoro mu Burundi, hamwe n'ico bacishije inyuma y'ikena ry'igitoro ridahera. Radio RPA iramaze iminsi ishikiriza amatohoza yakoze ku binyegezwa vyishije inyuma y'ubukene bw'igitoro. Mbega mwotubwira niyihe nkuru nyamukuru mwoba mwarasanzemo?
buri gihe inyuma y'amezi abiri atatu uyu mwaka ivyo President Ndayishimiye avuga wama wumva ahindagura imvugo. Nicyo cyatumye rero tugerageza kugomba kumenya ikinyegeje inyuma. Mugabo rero muri rusangi twasanze iki kibazo c'ubukene bw'igitoro bihishije ubusuma bukomeye bukogwa muri ibi bintu by'intwaro ya Ndayishimiye. Murabona ko afite imvugo akunda kuvuga ngo nacifatiye mu ntoke. Buriya iyo avuze ati nacifatiye mu ntoke nakaryo keza kuriwe ko kwiha ububasha bwari bufise izindi nzego z'igihugu kugira abari watategeka ibintu byose, kuko arafise inyungu yuko iki kibazo c'igitoro kiguma kihari. Ni navyo vyatumye azaratuma ko amahera y'umurengera muri BRB mwarabonye amafaranga imiliyoni 123 z'amadolari basohora bagacisha muri za banko mu nyuma zikanyikira mu makonte yandi. Ni ibintu binyegeje ubusuma kandi ubona yuko atanyishu wewe yifuza kwiza, kuko hariho izindi nyishu zishoboka mugabo wewe arazanka. Izo rero ntibazifata. Yego mwanavuze cyane kubijanye n'amamiliyaridi amaze gukurwa mu banki nkuru y'igihugu kandi bigakorwa mu gipfungu cinshi. Biga mwotubwira mu ncamake imikenyero ikoreshwa hanini mu gusahura ayo mafaranga y'igihugu? Urabona nk'ubu Uburundi buri mu bibazo vy'amafaranga mva makungu, ico bita amadevise. Abantu babizi n'abadandaza i Burundi, abasanzwe bakorera nko mu bisata vy'imiti, amafarmasi, abakorera mu bisata vy'imyavu, abo bashaka kudana imyavu bayikuye hanze. Eka abo bantu bose bakenera ibidandazo bivuye hanze. Abo bantu urudandazo rwabo rwaranahagaze. Rero ugatusanga amadevise yose abonetse muri BRB bayahereza iryo shiramwe Prestige. Hanyuma imikenyero bakoresha abategetsi bo muri BRB bahamagagwa n'utwara urwego rw'iperereza General Ildefonse Abarurema canke umunyamabanga mwishikira kwa president ajeje bya gisivile General Aloyse Sindayihebura, nibo bitelefonera muri BRB kandi bagatanga itegeko bavuga ngo nibijanye n'umutekano w'igihugu, ico bita la sécurité nationale. Hari n'ivyo bita yuko ari secret défense, bati sohora ya mahera mu yacishe gusa ngaha, ibindi ntavyo mukeneye kumenya kuko ari ibijanye n'umutekano w'igihugu. Mugabo hari ibindi bakora, mwarumvise Evariste Ndayishimiye ari karabesha yuko ngo bashizeho ishira hamwe Sopebu ngo rijeje kuzorangurira ngo muri hafineri donc kwisoko aho ico gitoro gikorerwa. Twasanze ari ububeshi. Iryo shiramwe Prestige nuno munsi niryo rija kurangura ibitoro kandi ntiribikura kwisoko kuri hafineri uko Neva abivuga, ribigurira ku mashiramwe. Mwarabonye amashiramwe ya za Standard Petroleum, mwarabonye BMB Petroleum, mwarabonye n'izindi. Ivyo rero umukenyero urimo n'uwo bagenda barahinyanyura ibintu vy'amakomisiyo, n'udufaranga bagenda barahanahana nko kwiritiro canke kuri baril. Nibwo busuma bwa mbere. Ikindi ca kabiri twabonye nko mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze, leta y'u Burundi yarasinyanye na Prestige isoko yo kuzana igitoro cyababa amaritiro miliyoni 30 kuri metretone imwe. Twarabonye ko kwisoko mpuzamakungu yagugwa amahera 590 y'amadolari, ariko muri Prestige ico giciro baciye bakiduza bongera ko amadolari 200 kuri metro cube bagira 790. Bisigura yuko bagiye barakura kuri metro cube imwe idolari 200. Metro cube no kuvuga ibihumbi 45. Usanga arama miliyoni 9 y'amadolari, nukuvuga na miliyaridi arenga 500 y'amarundi iyo bayashize kuri ya marshe no ku isoko ya magendu y'amadevise. Urumva rero n'ubusuma bwinshi bakora. Biboneka yuko ibi bintu by'ubukene bw'igitoro bobo birabazanira amafaranga menshi. Ikindi nagira ndababwira, murabona Prestige iragenda ikazana igitoro miliyoni 30 y'amaritiro ya essence n'akarorero muri Tanzania, barayazana bagaca bayashikana mu Burundi bagaha Sopebu. Sopebu ikatizana vya bintu vy'ama application niba byita ndagiye application igitoro pass, bagaca bazana bijya bintu
kugira balimite ofete abaza kunywa igitoro. Nukuvuga yuko rero baca bafata bagaha nk'amasitasiyo 50 bakagenda barabaha vya bindi mwabonye vy'amaritiro 33,34 ugaca usanga rero muri za miliyoni z'amaritiro 30 zinjiye mu gihugu, ahubwo igihugu cose amasitasiyo bayahaye nk'imiliyoni 5. Mwumvirize neza, izo miliyoni 5 rero z'igitoro bahaye amasitasiyo nizijya abarundi baca banywa ku mafaranga 3,900 y'amarundi. Ariko izo miliyoni 200 zindi 25 ziba zirengako, bobo barafise udusosiyete bagenda baraziha banyegeza. Utwo rero nitwo tuza turagishira kuri ya masoko ya magendo, hamwe mwumva uno musi abarundi bagura iritiro 8,000. Sinzi rero ko wumva imiliyoni 200 z'amaritiro zari kugugwa amafaranga 4,400 kw'iritiro, bashize ku 8,000 hariyo amahera arenga amamiliyaridi 80. Urumva rero abantu bari muri Sopebu, abo bari muri Prestige baba bariko barasahura abarundi buri kwezi iyo bazanye ico gitoro. Ariko Bobe naguciriyemwo ubukene bw'igitoro mu bisanzwe ntawe uyobewe yuko iyo atagitoro gihari ubutunzi bugenda bucumbagira bisubiza n'inyuma igihugu. Hama tukaba tuzi yuko mu mbona kazoza umukuru w'igihugu yama ariko aravuga harimwo kugira Burundi buri mu nzira y'iterambere muri 2040 n'Uburundi bwifashe mu 2060. Kuki wokora ivyo bazi yuko biheza bigasubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu bukica mbere na ya migambi bariko barashira mu nzira n'akayikongo bokura muri uko gukenesha igihugu kandi aribo bari ku butegetsi bafise n'ihangiro bihaye gushikako. Bon, ivyo bintu nibyo bisiga ubwenge kandi abantu nivyo bakwiye kuraba. Erega ntituvuga igitoro gusa, shaka murabe ubuzi CNDD-FDD yonyene yifutiye mu gihugu ni bwinshi. Hariho amabiro de change menshi barayafuse, hariho abavunjayi barabafuse barabafunga barabica, hariho abantu bikorera imyuga yabo murabizi sindabigaruka ko bamwe b'amataxi vero, amataxi moto, amatuktuk, abo bantu barshika abantu 1000 barabasubije kwirigara, barababujije gukora. Abantu ukababuza gukora kandi no munsi aribo bari gutorera n'inyishu ikibazo gihari cyo kwiyunguruza. Ivyo dushaka tubireke. Raba amasosiyete bagiye barugara, noneho n'ubwo rega bariko barayugara mugabo bitwaza ngo ni vy'amatagisi. Sinzi ko mubibona CNDD-FDD nabo ba Evariste baramaze imyaka bari mu bintu vyo gusambura ubutunzi bw'igihugu. Genda murabe ubworozi, none ntubona ko mu gihugu cose baje barica ubworozi bakabesha abantu bakababwira ngo unyi ngo ni mugumane mu bitungwa vyanyu ngo mu mihana ngo kuko ngo tugiye kuzana ngo amashira hamwe ngo azokora vyo kurya vy'inka muzohora muzishira mu mihana. Aborozi bose igihugu cyose ntubona ko baruhiye kudandaza ibitungwa vyabo, bandi bariko baracumukura muri ubwo bworozi kubera iki? Kubera barababesha ayo mashira hamwe ntiyigeze aza. Donc nukuraba neza CNDD-FDD irafise inyungu na cyane cyane ababandayishimiye yo gutwara igihugu kiri mu mwijima, kiri mu kangaratete. Irafise inyungu yo gutwara abanyagihugu bari mu bukene budasanzwe. Ivyo biragaragara. Murashaka murabe nta politike nimwe bigera bafata iziteza umunyagihugu imbere, ahubwo baza bafata misi yose ingingo zisubiza umunyagihugu inyuma. Aho rero sindinze kukwibutsa amasoko baturiye abanyagihugu za groupe Ladake, mwarabonye baja guturira amadepo yayo, muraza ama alimentation, ama supermarché, amagareri bamaze imisi baturira ni byinshi. Alors jewe sinzi, ndazi ko hariho ibintu basanzwe bakoreramwo bijanye n'ibintazi, ivyo vema nibo babizi, ariko ikijanye n'iterambere ry'umunyagihugu abo bagabo barakigira vema. Uno munsi abantu babadandaza i Burundi bose bariko barugara business zabo. Naha rero nibaza yuko bajya abagabo barafise inyungu yuko batwara igihugu kiri mu kangaratete, batwara abanyagihugu bantaho nikora, kuko uno munsi ugiye kubiraba urabona ko bariko baragira abarundi, bariko babagira imbata, bariko babagira abaja. Ego mbega none mufatiye kuri ayo makuru yose mufise, mubona hari icizere, mubona inyishu irama izoteba iboneka by'ukuri? Bon, urakoze jo, nagenda kubwire yuko mu makuru tugerageza kuronka hirya no hino, cyane cyane tuvuganye n'aba bakozi bo mu rushikiranganji bw'ikigega cya leta cyane muri za berbe basigaye aribo basigaye biruka inyuma y'ivyo bibazo by'ibitoro. Mu bisanzwe twaramenye yuko hariho amasosiyete yandi, ushima aho hariho n'amasosiyete yo hanze yoba yaragerageje kuvugana n'abategetsi ati iki kibazo tubona
kw'isi yose bandika ko Burundi chance ni kubera iki twebwe nyimba mukeneye abantu bafurunisa igitoro ni muze tuvugane tugiranire amasezerano dutangure gufurunisa igitoro mutureke tuze kudandaza ba Evariste baranse nibo rero bazi igituma aya mashira hamwe ari i Burundi za Engen za Interpetrol jewe nararonse amakuru yuko bamwe muri bo bagenda bagasaba yuko bozana igitoro bakagikura hanze bakakizana leta gusika bareka bakaza kukidandaza barabankira ivyo byose rero no kugerageza kumenya igituma naha vyugariye nivyo turazi ko hariho ubukene bw'amadevize ariko ntihabuze abadandaza bogize bati twebwe turashobora kukizanira tukakidandaza mugabo barababuza naha rero ubona bahaye monopole no kuvuga ishira hamwe Prestige ry'umutambukanye w'umukuru w'igihugu niryo byo nyene basinyiranye na leta y'u Burundi ico bita mandat de fourniture de carburant nibo bonyene bafise no musu burenganzira bwo kuja kuzana igitoro hariya hari amashira hamwe za Kobir za Engen za Interpetrol murashaka mubabaze barababuza kuzana ibitoro none mwumva inyishu izova heje nibaza ko inyishu izoboneka ari uko abo bagabo nyene babuze igitoro bahavuye muzoshake mu mpinyuze baburugurika ndawukengurukiye murakoze kubifuza kumva ido nido diyo dosiye y'igitoro muzokurikirana ku munsi weje ku rubuga X rwahoze ari Twitter rwa RPA kuva isaha imwe y'ijoro ku masaha y'Ibujumbura. RPA izo ni biki numvaga yemwe reka Amakuru n'agahinda gusa mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa none ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki umve basha namwe ngo bituruka kuki mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi umukuru w'igihugu ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi wibuke ya mamiliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene ubushomeri ubukene bw'imiti tutibaga icikagurika ry'umuyaga nkuba ubukene bw'amazi isukari igitoro coco emwe twarumiwe yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasongerwa isibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti erega yemwe inyishu izova muri twebwe abanyagihugu RPA Nino ngaha cyosozera ko amakuru twateguriye yo kuri uno uwa mbere nkabashimiye mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru nkashimira bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira no makuru ashobore gutorokanywa nkashimira kandi bagenzanje bari mu bigo by'ivyuma bo bagize ibishoka byose kugira amajwi ashobore kubashikira neza kuri mikro mwari kumwe na Hervé Uhire nkaba ndabasezeye